ko barabana ngo nibiki. Allo, ugurura ikiyo tuvugane. Kumenga ikiyo kiragoye kugurura. Iyo modoka arina. Urakoze? Niyo nyogokuru wawe. Anza wumvirize ndaguhoje. Papa reka kumwumviriza. Ati banza wumvirize imodoka arataragahinda. Ata wogomba ko dusigana. Urisinya. Papa vyemere afise imodoka ifise moteri ikomeye. Iwawe nayo urazi ko atakintu. Bashi gendera guruka bashi. Papa je nari nzi yuko mugomba mugire kursi. Ujya ntiyonsiga ndamurese banza gende. Ati reka mbanze ndakwereke. Ndabirabashi indege iyi mutaza muyibonera mu kirere ndabarahi. Bana yanje reka mwebwe gusa mwirabira ingeni guruka. Peti gati papa wa mutipe sigaye ko ntamubona no kumubona twamwenuriye. Bana yanje ibi ni jambo ry'Imana rero bivuga wampaye inka ngo ukwicisha bugufi kwitangira imbere yo gushigwa hejuru, ngo ukwishira hejuru nako kwitangira imbere yo gucishwa bugufi. Mu buzima rero turimo hariho abantu babonye wihoreye canke udafise akantu keza, utambaye neza canke wagize akagorane gatoya baca batangura kwitwengera. Bagatangura kukwigamba ko we naho uzoshika, heraba vyakunaniye, heraba. Ivyo bintu ntaho bizogushikana, raba ivyiwanje canke raba ivyiwacu. Voilà. Bakitwengera gwa. Ati ivy'iwanje bimeze neza, ivy'iwacu bimeze neza. Merci. Elle est à votre grand-mère? Hari umuntu abaza hagushiramwe ati banza wumvirize ikiwanje, banza wumvirize ivy'iwacu ingene bimeze. Umuntu nkuyo ariko arakwirata ko ikintu cukora cumuraba nkuko. Umureke agira ivyo agomba vyose yidagadure ariko ntumwishure njambo na rimwe. Aka kana murumva ingene kavuze gati papa ntumwumvirize. Mu yandi majambo kavuze gati papa ntubishire ku mutima. Murumva yuko ariko arahonyora umuriro kabisa imodokari. Murumva ko yahinda nk'indege nyene. Umutipe nawe ashizemo umuriro. Amengo ni bajaje, amengo ni jeho kuki. Vraiment? Mu yandi majambo ni nkuko yaramweresa ati jewe ndanezererewe akabisumba gutira kanje. Vous êtes sûr de vous? Arashobora kubwira ati aho wonyipima ko ganani. Jewe urabona ingene meze. Jewe urabona ingene mfise ibintu. Jewe urabona ingene twebwe bimeze. Hamwe mwo twipima ko mwebwe ahubwo mwe muri bijuju. Voilà. Iyo ni imvugo y'ubwishime. Vous rigolez? Il a une voiture extrêmement puissante alors que la vôtre... Je croyais que vous alliez faire la course avec lui. Hagati ati je nari niteze ko ugomba ugire kuruse nawe habisa. Oui, mais je lui laisse un peu d'avance. Ati hajya je namubabariye mbanje kumureka gusa abanza agende. Mu yandi majambo yagize ati aha ngoma ndamukosora ubona. Umuntu ashobora kwiyumvira yuko yaguhejeje
ashobora kwiyumvira yuko vyakunaniye ata kintu wovamwo, ariko akiyumvira ivyo atazi yuko uri kuripanga. Mu gifaransa bavuga ngo il faut reculer pour mieux sauter, ngo ugomba gusimba aritaza wampaye inka. Voilà, icyo ataba yamenye rero nuko haba hari utundi tubuto uri kurafyonda, ntaba yamenye yuko ugomba uguruke. Ubwira abo muri kumuti shirako sentire de sécurité gusa, nimwibohe tugomba tuguruke. Nta n'urusase gogenda ukunda kurahiye. Iyi modokari yasuvye urusase kunyaruka. Agatipe gati mana yanje none turiko turaguruka gapapa. Umuntu yavuze ati kwicisha bugufi si intege nke ahubwo n'inkomezi zihambaye. Bikaba byavuzwe n'abantu benshi na Bibiliya ikabibisubiramwo. Aho mwibaza yuko ari ubujuju. Voilà, nidusubire tumenye tubishire no mu maraso yuko ukwicisha bugufi bituma umuntu aje imbere y'abandi canke bituma umuntu ashigwa hejuru gusumvya abandi, akabenurira bakamubura iyo bamubonye kubera ukwicisha bugufi. Abarundi tureke ubwirasi, tureke kwirata ku bandi. Ufise ivyo urya ureke kwirata ku bandi, ufise ivyo unywa ureke kwirata ku bandi, ufise ubutegetsi ureke kwirata ku bandi, kuko abo wiratako niyo baba batahuye iri banga ryo kwicisha bugufi. Ni itegeko ko ibintu bica bihinduka hanyuma ugasanga bakwenuriye. Twige kwicisha bugufi rero mu buzima, aho turi ku buzi, aho turi mu kibano, mu vya politike, twige kwicisha bugufi kuko isi murabona yuko iri kwiratwigisha tutayisavye nuko itwigisha. Murabona abirase ku bandi mbere bakabata no mu mabohero, ariko ugasanga birangiye ari bo babaye abarongozi babo. Nimba wahora wirata ku bandi ko ataco bafise, ko atavyo bazi, kufise ubutegetsi, kuzinanye n'abategetsi bakomeye, kufise amahera menshi ataco utokorera umuntu no kumupfungisha wo mupfungisha gaherayo, ubwo n'ubwirasi. Umenye yuko ibintu bishobora guhinduka ejo ugasubira hahandi wa undi yari. Abadukengera twebwe abarundi ko turi nyuma, umunsi umwe bazotubona tugenda mu iterambere nk'aka kaduga tugenda bwa busase ndakurahi. Abarundi se babwira duti banze mushire ko sentire de sécurité, tugomba tuguruke twipange neza rero dufyonde utubuto tuduze amababa, tubanze dusohora ubujede bwose batari bazi, hanyuma ducomoke. Mana yanje ubu rero zoba ari umurindi w'iterambere ukomeye cyane, hamwe abantu bazogira bati ibi bintu ni biki. Abantu baturenganye bose basigere baratamarirwa babazanya bati ibi ni biki. Twige guca bugufi. Iki cigwa ni cigwa gihambaye mu buzima. Iyo wagitahuye ubaho neza, ubana neza n'abandi. Iyo utagitahuye naho iherezo ryawe riba ribi. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri y'abarundi bose turamuhaye kaze. Akabonizi ka kurusi n'abana ndakeneye ko mukabereka. Ndazi ko abana kaza kubasasata. Barambaga mana yanje.